Urafise abavyeyi, urafise mama na papa, bishise nawe ukaba utabafise umbabarire warigeze kubagira. Sinzi ko ufise umudamu mubana, nyimba naho mwoba mubana vyarashitse ukava muhira, bisigura yuko mama wawe atakiri mama wawe, bisigura yuko papa wawe atakiri papa wawe. Nikunguruza ubuzima kubera ko twabivuze dushaka gukorera ikintu biraryoshe. Big Fizzo yarafashije Kiriko, kubera iki Kiriko nawe atogira ingufu nawe afasha abandi kugira igikorwa Big Fizzo yakoze kibandanye gishike no ku bandi. Fashion ama big man boy ntiriranye ya buri wese abitaho, nidakoje na Kiriko ayikoreye umugani ya buri wese. Buri wese yashyize ngaha ni kwiwe, buri munyagihugu wese ni kwiwe. Tugerageje kukwishura iyi brand yacu mubibona, turacyari mu ntango, ariko nk'uko Kiriko yabivuze next week imipira izoba yatanguye gusohoka muri Oscar Fashion. Entreprise irahari, abo dukorana barahari bakora iyo mipira. Je nibaza ko na logo yacu iramaze kwandikwa, irazwi n'amategeko. Nibaza ko matière izoguma ari imwe, uzobona afise itandukanye n'iwacu azoba ari umusuma aho kuzoca duhamagara uti barabivye. Gerageze kukwishura, twebwe mu bisanzwe nk'uko mubibona iki ni ikintu cy'iwacu. Umva umuntu wese yumva ko yoshigikira kino gikorwa, imiryango iba yuguruye kubera twe dushigikirwa n'abantu benshi. Urashobora kumfasha muri iki, nanjye nkagerageza nkifasha muri ibi, uyundi akamfasha ikindi. Niko tumeze muri kino gihe mu bisanzwe. Turashima Imana uburyo buke bwo gukora indirimbo turaburonka. Ndibaza uko iminsi izogenda Imana izohezagira, natwe turizeye Imana. Gikuru no gushira Imana imbere, kuko byose ni imigambi y'Imana kandi byose bikora Imana. Nibaza ko atakintu twebwe twokwishoboza twebwe ubwacu. Imana y'abaturage y'abatarimbo tuyite kuki twese kabiri nitwogerageza yuko mwabonera Big Fizzo, kuko namwe abituje ariko rukuru niyo nkuru. Imigambi na Big Fizzo na Big Man boy cyangwa abuja na Kiriko byo bihagaze neza gusa kuri mabana. Ikindi nacyo nta kindi cyo kubabwira ko mubaho cyane. Namwe nigeraje kuvuga ko dufitanye imigenderanire mibi, natwe nta hantu turigera tuvuga ko dufitanye imigenderanire mibi, ahubwo muri mwebwe ni mwebwe harimo abashaka kubaka icyo kintu cy'imigenderanire mibi. Ariko naho uretse na Big Fizzo kuvuga ko atosura gufasha undi muntu, ari umuntu aja avuga ati uya muntu ushobora kumufasha ndamufashije zoca mera nka Kiriko baramufashije acagenda kurukuruku. Ariko ugasanga ni ibintu mwebwe muri kumurubaka, jewe nanjye ibyo nigeze mvuga namwe ndigera ndamuvuga nabi, kandi n'imbere y'amamedia imbere y'abantu ndemera yuko ari umuvyeyi wanje afite icyo yakoze mu buzima bwanje. Twosaba rero imbabazi n'umurimo tubabarire. Iyi suka iri muri Big Man aho yisiguye gukora isigura umukozi, tugiye gukora cyane. Mugenzi wanje kucerekeye icyo yavuze ngo abana bo mu mujyi bazohava bavuga ngo twabakumiriye, ariko si kubakumira ahubwo kibe ikigwa kuri bo cyo kumva bishimiye iyo bava, aho bavuka n'icyo bari. Umva iki ni ikigwa ku murundi uwo ari we wese, gituma yumva ko nawe aho avuka hose ategerezwa kuba proud y'icyo ari, ategerezwa kwishimira icyo ari. Nk'uko mubibona iyi ni isuka isigura umukozi, umurimyi. Kurazi ahanini Burundi ibice byinshi kwijana batunzwe n'uburimyi, murabizi mwese. Kandi rero
ubiravye abantu benshi tuvuka hariya usanga turi mu bintu byinshi na nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu n'uwaje ni Billy Manboy ndabesha nuko biri isuka risigura umukozi ama uyu n'umuhungu nyene w'umukozi ama urabona yambaye amasheni yambaye amahereni iyo bisigura ko naho usirimuka ukabaho n'abanyamugi ariko uri hariya uguma uri umukozi isuka ntoyita uguma ushaka gutera imbere kuruta niyo siguro twe tubiha ama ushobora kudusigurira izi nyenyeri. iyi nyenyeri ya mbere isiguye Imana, iya kabiri isiguye igihugu, iya gatatu isiguye iterambere, iyi isiguye ubuntu, iyi isiguye abantu, iyi isiguye ibintu. Murakoze cyane. Murakoze.